haraheze amezi atari make igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane y'igitoro. Harabayeho imihanga itandukanye n'umukuru w'igihugu aravuga ko anavyifatiye mu ngiro, harajaho n'imigambi itandukanye gushikaho hashingwa ishirahamwe ryitwa Sopebu rijeje gutunganya ico gitoro. Ariko abasaba igitoro bene imiduga n'ibindi byuma bikoresha igitoro bavuga ko ubuhinga bwa Sopebu ahubwo bwaje gutuma haba izindi ngorane, hakabamwo n'ubusuma. Ikibazo leta y'u Burundi gushika uno munsi yovuga ko ubukene bw'igitoro bwabuze umuti canke uwo muti uzoboneka kwa kangahe? Ikibazo c'igitoro y'abarundi bariko barakibaza birahimbaye kubera iki? Kubera bikwereka urugero abarundi baba bitayeho igihugu cabo. Hanyuma urundi rugero bihimbaye ko nuko abantu badakunze kururaba, bisigura yuko abarundi baba bafise aho bakoresha ico gitoro kumbure kikabakehana. Aho rero nagomba abantu nibace babifata nk'uko umwanya wose umenga ni ngorane kuba twipfuza igitoro, kubera ko ivyo tugikoreshamwo Imana iba yabiduhaye. Ni yini ntambwe novuga mbere wa wundi yavuze ati iyo uri kurarizwa n'ibirato ugahindukiza, iyo urizwa no kubura ibirato ugahindukiza amaso inyuma ugaca ubona ubutagira ibirenge, uca wumva wewe wohora. Nukuvuga iki? Ikibazo c'igitoro kiragishinga leta y'u Burundi nk'uko abarundi bose kibaragishinga. Ariko nagomba ntomore ko kumbure ku batari babizi cyane no kubabizi bavyibutswe, igitoro burya kigugwa amafaranga mva makungu, kigugwa mu madolari. Aha muca mwumva yuko hari igikorwa gikomeye cyo kurondera amadolari, cyo kugwiza amadolari kugira ngo dushobore kucigurira bitagoranye. Ariko iruhande y'ayo madolari hariho n'ikindi kintu citwa ingeso mbi y'abarundi bamwe bameze nka wa mwana umukunzi w'inda. Iyo baraje imfungurwa abandi bana bose bazokoranira ko mu gitondo, arara aravumbagura bagasanga bimwe yabiriye ibindi yabisheshe. Hariho abarundi bariko baratakaza umuco ukwitwa abarundi, ukwitwa bene Burundi. N'aba bantu igitoro bumva ko abarundi bariko bararizwa nuko ikihari kitabakwiye, bobo bagaca bihuta bakacegeranya, kuko Imana yabatije ako karyo kukugira inoti zigwiriye, bagaca begeranya amaritiro ibihumbi n'ibihumbagiza. Ejo bundi vyaragaragaye ko mubo twita abagwiza tunga nabo nyene bateje imbere n'imitahe ya leta, usanga hariho abacegeranije ngo icari gusabikanga n'abarundi bose bakigire gwabo. Abandi bantu bababaje n'abarundi bantirumve ko babirabisha amaso bakabibona, bafise telefone y'umukuru w'igihugu, bafise telefone z'abashikiranganje bose, bafise telefone zababura amatari bose, mugabo ntirumve ko ntivyumvikane ko ari jewe nabibonye. Umuntu akabona neza aho umuntu ariko aranywa igitoro iritiro ku bihumbi 4 n'ibindi bihumbi 4 by'igiturire aciye atanga, kandi afise izo telefone zose navuze, mugabo ntarya kara n'umuntu numwe ati yamara ndabonye aha hantu
biriko biragenda nabi. Urumva rero iruhande yuko amadolari aho bukera agwira tuzoba tugifise ku buryo bugwiriye, haracariho ico gukosora mu bijanye n'ingendo y'abarundi ubwabo batibuka abandi, hakaba nabo bandi ntirumve ko batagomba kudoma ku rutoki aho babonye akanenge. Ariko ntihumura, igitoro uko gikenye no munsi siko kizoba gikenye ejo. Mu bintu bimanura agaciro k'idolari, imbere y'igitoro hari ico bita ubutare. Ubutare bw'u Burundi twarigishijwe twese kuva mu mashure yisumbuye yuko Burundi ari igihugu gikenye, gifise isi itagiramo n'akamanyu ku butare. Mu Gifaransa batubwira ngo le Burundi est un petit pays sous-développé avec un sous-sol dépourvu de toutes matières premières. Kandi ibyo mwese mwarabiborotse, twese twarabiborotse nako ico gihe. Ngira ngo hari nabo bitarafudika, naho twoba tumaze kubona hirya no hino ubutare mu gataka ku Burundi. Aho bukera rero, kandi sikera bantu b'Imana, kandi sikera aho bukera dutangura gusunika amakonteneri y'ubutare bushowe buvuye mu Burundi, kandi bushowe ku izina rya Repubulika. Amadolari azoza, igitoro kiboneke, ariko mwumvise hazoba hagikenewe agatima ko gukunda igihugu, kuko naho twaronka kisesa ngaha hakiri basesa nkuyoze bizoguma bigoye. Ariko tugaruke gato mu kugitoro, mwavuze abatadomu rutoke kuba gicuruza canke kubaciba, ariko abarundi bariyumvira bati bigenda gute igitoro gicururizwa ahantu hari inzego kuva kuri nyumba 10, ahantu hari inzego z'umutekano, kigacuruzwa izuba riva, ariko abo bantu ntihagire ico babazwa. Ivyo bintu mubona bihumuriza? Ntiwumva rero ni inyabune. Urumva hari abene gihugu, hari abajeje umutekano, hari abajeje intwaro n'ubutungane. Inyabune rero no kuvuga umwe wese afise uruhara rwiwe, kandi uruhara rw'umwene gihugu no gutanga amakuru. Kandi haje uburyo bwije bwo gutanga amakuru, na wundi yovuga ngo ninabivuga birampitana, afise izo nzira navuze zo gucisha nk'amakuru. Uti birahumuriza. Mu gihe muri izo nzego zigize inyabune, muri ayo masonga ane y'inyabune, hoba hakirimwo abataragira umutima wo gukunda igihugu, biguma bigoye. Ariko aho bigaragara yuko abantu bakiri inyuma muri ivyo, no kuvuga baciyeza bobo, bazosanga bariko baribaza ngo ndiko ndikingira jewe siboneke ko ari je nabivuze, mugabo basange baguye mu ngaruka z'ivyo bintu. Rero hatugira ko duhimiriza abajeje intwaro, abajeje umutekano, abajejwe ubutungane, abene gihugu, umwe wese icajejwe, uvuze inanga avuze inanga, uvuze ikembe avuze ikembe, n'uvuze umuduri avuze umuduri, turi hamwe twese uzosanga bishoboka. Ariko mutomoye neza muvugizi wa leta, muvuze muti ejo aho bukera inzahabu zizotangura gushogwa, igitoro noneho ingorane ihere. Ejo aho bukera ni amezi angahe, imyaka ingahe, ko n'u Burundi imbono yo mu 2024 imaze kuvugwa. Ejo aho bukera ni ryari ubutare buzotangura kuzana amafaranga mva makungu igitoro kiboneke? Erega sinza habu gusa ubutare, n'ubutare bw'ubwoko bwinshi. None ejo bundi imurehe ntuzi ko harabavuze ngo ivyo bintu sivyo, abavuze ngo ivyo bintu sivyo, ngo nta butare nawe, ngo ntabwo butare buri ngaho. Ubu ivya lithium abarundi barazi yo bigeze. Iyo nyene none ni ryari?
iyo rero umugabo yashonje cyane niho honyine vyagaragaye ko ashobora kuvyuka abaza umugore ngo mbega bwa butsima nijoro bwaraheze. Ariko birumvikana ko abantu bagira umwitwarariko ukuvuga bati ni ryari tuzotangura gukamisha ubwo butunzi. Ariko mubiravye mukaraba ivyigwa bimaze gukogwa, mukaraba n'amashirahamwe amaze kuja ku kivi, ivyo ari byo vyose umwizero ntiwobura. Sinoca ndakubwira ngo tuzoshora ejo canke ngo tuzoshora kuwa kabiri, mugabo nawewe utisamaje utirengagije uri kurarunguruka hirya no hino urabona yuko amashirahamwe ubu ari ku kivi, kandi cyane cyane y'ugwaruka no munsi ari ku kivi yerekana ubutare hirya no hino bwari bwaranyegejwe, ubwo n'umuzungu yari yarubitse kwibuye agashiraho n'abarundi bamwe ngo bacungere bati nishamba rikingiwe ntihagire uwinjira ngaha ngo arabe. Erega igikorwa kiracyari kirekire bugabo gifise gitera umwizero. None ubonye nk'ahantu bari bararagije abarundi nyine bati muraraba ntihagire umuntu yinjirayo, wagenda kwinjirayo ugasanga huzuye y'ubutunzi bwo kiza igihugu, ntiyumva yuko icizere kiriho. Rero si muntu gwiza canke ngo mvuge ngo ni kuwa kabiri, mugabo icizere kiriho, abarundi borema. Ariko cyane nico dufise no munsi, kuko nta munsi gakitinjira, mugabo gishitse abarundi bagicungera gute igitoro, bagikwirikirana gute, bafasha gute umwe wese mu vyajejwe, kuko harakenewe cyane nyigisho zo gukunda igihugu muri iyo ntumbero. Kuko naho byo kwisesa nakubwiye yuko birashoboka ugasanga abarundi bagumye babisonzanye kubera banda yamutaye. None imbere yuko ibyo bishika mwumva nka ya migambi nkuriya mugambi wa Sopebu, mwumva bikenewe yuko byobandanya biriho kandi abene gihugu abajeje umutekano n'abajejwe intwaro babwirizwa gushira ingufu hamwe kugira ngo ico gike kihari gisabikanirizwa abarundi bose? Neza cyane birakenewe. Erega ubu hariho intambwe dutera nuko tuva muri kahise aho ibintu vyose twandika ku mpapuro, ibindi tukagenda bigendera mu rufuri. Ubu bikenewe ko ikintu cyose gikoregwa ku mugaragaro. Mu buhinga bwa none biratuma umuntu wese ahari n'icarimo kimenyekana, n'imodoka inyoye iki gitoro ikamenyekana, n'uwagishiza aha nawe nyene akamenyekana. Iruhande y'utwo twigoro tumurundi wese muri iyo nyabune harakenewe ubwo buhinga bwa none. Mbere ntihagire n'abasubira kuvuga ngo wokuraho ivyo vya Sopebu ngo vy'igitoro pass. Abo bantu baba ariko barigisha ibintu binyuranye n'ineza y'abarundi. Ariko haravugwa ubusuma bukorwa buciye muri iyo application nyene ya Sopebu, aho abantu usanga bibwa ico bita amakota baba bahawe ku ma station ngo bivuye ku bapompiste basikana amakode yabo. Ubu busuma muri leta mwiyemeje kubugwanya gute, kuko biramaze kwibonekeza ku bantu benshi? Ubusuma rero kubugwanya ubwa mbere nuko bumenyekana, kandi abantu bagume bavuga ngo haravuga ubusuma mugabo ata muntu yituye inzego zimwegereye ngo yerekana ati je banyivye gutya. Erega hajya ni biri muri bintu navuze byo gukunda igihugu. Abarundi uwo biyivye, uwo barenganije, uwo bagiriye ibitari vyo nabishira habona ati ku station naka bangiriye ibi. Urazi yuko hari n'abantu batanga amahera, bashobora kuba batanga amahera asumba yo bateza kuriha mugabo bakihorera kubera ari bantirumveko. Abantu nibadomeko ikibi aho cabereye n'uwagikoze aho yagikoreye, hanyuma abajejwe amatohoza bajeko, hanyuma uwagiriye icaha wese agihanirwe amateka akurikijwe.